Alex maze by'ubuzima bwanjye. Alex cyenye yuko umwana wanjye abaho neza n'umugore wanjye, ariko rero bashobora kubaho neza Alex agihari. Icyo nshaka ni kuki wavyemeye mana nyagasani ko biba inkinzo TV gamana, ni kuki wavyemeye. Turi n'akababaro kanini ko kubona ko bivye inkinzo TV. Rero twagomba tubabwire ko kubwo gukunda igikorwa musubire mugire subscribe gushasha kuri inkinzo TV. Aro sawa Lismaye gasore komederi ke babarao umviriza amuso cy'umugabo atemba ajya mu nda je burageze muri estoma indani kubonigire bakivye inkinzo TV amarero urakoze. Umviriza rero ndabatumye mwizugira subscribe, sabone, like, partage na share kugira ngo dusubire kandi inkinzo TV forever. Hello guys, muraho mukomeye bakunzi bafanzi banje, nukuri narawe neteka naguze moto metu gusaba fanzi banje tuwirukire kuri inkinzo TV tugire subscribe, share, commenter. Bishoboka mwe commenter uvuga ati komanda kuri bya bindi wavuga vraiment twabikotse nukuri tujeyo naje mukayengerana ati moto yanje musangako abi wanje nk'abatananirwa jewe nkanandiri promoter Burundi tutegize imyamoto ndamanze gutunda subscribe ku inkinzo TV. Uri kurandaba kandi usanga utarafunda subscribe bikore filme nziza ziko ziraza nitwigera tunanirwa. Bakunzi wa Mr Sami official, bakunzi wa Mr Pompompo umwami wa Pomporai, bakunzi ba Rukundo TV, mwari musanzwe muzi neza yuko bagenzi bacu bagize ikibazo kidasanzwe cyane cyo gutakaza channel yabo. Mwari musanzwe mukurikirana aho ibikorwa bitandukanye. Iyo nayo siyindi ni Inkinzo TV. Rero twagomba tubasabega kuri bwa bumwe n'urukundo no gushigikirana kugira ngo ati mugene kuri YouTube musubire kandi mwandike Inkinzo TV kugira ngo mugire subscribe muze murabona ibikorwa bishasha vyiza. Shalom ndabaramukije cyane amahoro y'Imana bane namwe. Ni Arvera Muhimbare umukinyi wa filme nkaba no muririmbyi nkuko mwari musanzwe mubizi. Kubw'ivyo turabasaba ngo mugende kuri YouTube mukole subscribe kuri channel yacu nshasha, channel y'abakinyi ba filme bose yitwa Inkinzo TV, mudushigikire. Kola subscribe kuri Inkinzo TV kugira ngo uzoze urironkera amafilme ameze neza. Turabakunda cyane. Ko ndarondera nyene Aisha genda ndabaza nyene mu bagenzi. Mane hani chari charanga wa mugabo Ega kadrele kanyurusha ugana vuba ibitumbura
mani wakadirirwa muri misi usigaye bwiganze. Nagafite ishavu nzoga kubita kaya kangazirereje. Badaye ngo ni gufa gukubita do. Wendira chabolindi. Kuranga gutwenga hu. Wenwenga neza. Namukujoha. Yo. jewe ntuniri mukunyica kujya sinijya ngo bishike mu nda se wabana nawe yama ariko arana uko umwana wanje ariye wenda nakubwiye genda wicare urabona mama senda kubwije kuri Aisha naramukunda n'ubu ndacamukunda uva rege sinari kwemera yuko Aisha agenda kuyerera akaja mu mayarara kujya emayarara akarara mu mayarara aha ndiko ndakora igishoboka cyose nubone ngari ko ndikawushye nenda sinza kubifitiye hajya ndiko ndarondera solution ndiko ndarondera inyishu ndiko ndazakubwira inyishu nziza sinzazakubwira ngo Aisha naramuburisha ariko ndiko ndakora igishoboka cyose harabura gato yigusa bwatuma uvuga turamutaratanze ubu iyo hose abajema n'abadiri wozo mu misi niki yatumukuzanya wereka gusa wereka tubigire neza urumva rero wewe urazi iyo Aisha ari mu majambo make wasinovuga ko nza hari urumva je ndakubwiye ko tuzomurongo we ari nganye n'ubushobotsi je ndiko ndavyirukamo nimba ari ikintu cyambere ngaha isize ku mutwe nimba ari ibintu vyambere nsize ko vyumviye ico kibazo ca Aisha urajewe Aisha ku rukundo namukunda n'ubu ndacyari umukunda niyo mpamvu ntorindira agende kuhangayika mama wowe tekereza ureke kwivuruga ko ugiye kumurondera cyangwa ukagira ivyo ushaka byose uwava usanga uri kuri stress mu mutwe ugasanga uri kuva ama stress menshi kimwe rege cyo no gusabana urako ugenda ugatekereza mukabiturikira twebwe we humura humure ciwe uko ndagikora Aisha ntantu yari kurora kuko nta byangombwa afise nta passport afise nta laissez-passer afise avuga ngo agiye mu kindi gihugu wowe navyo byo kuguma uri kuramenda ngo umwana ngo kuramfasha kumurondera uri kurampenda oya mama take easy je no banda gusumbuka kuno ndaje oya vyiwawe ni birebire cyane numva umenga uri kuranjana mu bindi naje nataye umutwe nifite stress ziwanje zo kurondera umwana ahubwo reka kumvugisha n'amajambo menshi kuko ishavu mfise numva umenga no wava ndari gutako ishavu mfise no wava ndari gutako doni basi wo icyo ufashe n'igihe jewe ngiye kumwirondera wegenda urone nanjye ngiye kumwironderera ni umwana wiwanje nije mbabaye je cyo kwa muri kuramenda umenda oya wena kuva waririye makuno utama umuntu arika ushoka kumubandanya reka fe ugwa gusa tusubayeho n'ikivyago to uvuze ngwi we to ukuracha uvuze ngwi reka wana enda kubwire pete yakuzura fina pete yabona je ko ndafite naje yakuzura sama ubuzima mbaye mwana wo bubamwe mama ya je ndabubamo jewe mezi cyo gitumbura gusa sinavyibagiye yarazi gucanga amajambo je no canga n'ubuni no ubibaza ngo nibindi bikurama nga cange none we nuwakiguze je ubu narashishwe n'isukari n'ikinsosera man cange yo turati nakigiwe nyene abo nje no kijya ngashanda gutatabura amakofu kagenda bikurarira ngaho we Joshua uzakinisha byo kuyaya we muna kubwiye ikintu turacemera ubayeho nikibyagwa ndakikubwiye n'ubu ayo nakubwiye mama agufata naye nana maragwa ujya kwishuri kugura itungo basi yutambona je wacyugiye mumba je mbayeho kubera wewe bisa nabyo keke sije mwana kugurira tubona wenda kubaha ndakubaha kandi ndakuri umugeni wenda kubwira ntuzo kumva utizizwe jambo kandi mukanwa kawe peti oya basi bihere gusa bihere apana bihere man je ntuzo ndabikunda azo uri mu friend we biherereye se ama bihere nyine je wapi muzako murutwe mukarutwa natwe bebe tamaya dufise je tubireke rero tugenda mu ishuri aho barasonya ahubwo no ugina rwivise aje mbere
Sorry boss. Ayo masaha twavugana. Ayo masaha twavugana. Mbazi chuna bahamagaye. Alex murambona. Yeah. Yes. Alex. Mwazi by'ubuzima bwanjye. Alex cyenye yuko umwana wanje abaho neza. N'umugore wanje. Ariko rero bashobora kubaho neza Alex agihari. Icyo ushaka.
ibanga muri twe batatu turikunda natwe